Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru adushikiye tugira ngo tubashikirize, aho tugiye kugaruka ku mpinduka ziriko zirakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko benshi bakabona ko yamaze kurushwa imbaraga, ndetse benshi bakemeza ko by'ukuri Ndayishimiye naho ahora yidoga ko hari abamwononera, abarundi bakabifata ko ari ubujanja n'ubuswahili nk'uko yabivuze, ariko benshi baramaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye atari we urongoye Uburundi by'ukuri, kuko impinduka ziriko zirakorwa zirerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ahabwa amategeko, ndetse zikaba zerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atagena mu bibanza bihambaye abo yishakiye, ahubwo ko ahabwa amazina maze agatangaza. Ibi byose bikaba biriko biragaragarira mu mpinduka ariko arakora, cyane cyane nk'ibiriko birakorwa mu iperereza birerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atawubasha na bukeya agifise, ndetse bikerekana neza ko ibintu bigiye kuba bibi cyane mu minsi iri imbere, kuko naho ariko aragerageza kwiha imbaraga, ariko biraboneka neza ko ibihangange biriko biramurusha imbaraga ku buryo buteye ubwoba. Igitangaza abarundi batari bakeya ni ukubona Perezida Evariste Ndayishimiye ari kugena mu bibanza bihambaye by'igihugu abantu bizwi neza ko bakorana n'abamurwanya kandi bifuza kumutembagaza ku butegetsi umwanya n'umwanya. Ibyo yakoze ndetse n'ibyo amaze iminsi akora birerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atari we ufise ijambo rya nyuma mu gihugu. Turaza kugaruka kuwo yagenye kurongora intara ya Burunga nshasha, aho benshi bemeza ko uwo agiye kurongora intara ya Burunga ari umwizigirwa, ndetse akaba ari umukozi w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho benshi bahera bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atangufu agifise, ndetse benshi bagashimangira ko ibi byose biriko birerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kurongora Uburundi mu kiringo cya kabiri, kuko biboneka neza ko bamwe mu bategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bamaze kumukuraho icyizere. Uyu aje yiyongera kugiye kurongora intara ya Butanyerera, bivugwa ko nawe ari umuzigirwa bikomeye wa Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere. Ibi byose bikaba byerekana ko Ndayishimiye atabutegetsi agifise, ndetse bikerekana ko amategeko atangwa rwose adatangwa, nawe akaba ari niyo mpamvu akunze kwidoga avuga ko hari abamutobera. Mu by'ukuri ibyo abavuga kwaba ari ukuri kwamye. Bivuga ko mwidonido ry'amakuru turaza no kugaruka ku makuru ahambaye cyane ariko aravugwa kuyita umukozi w'Imana ari we Isidori Mbayahaga, naho abatari bake bamaze kubona ko ari igikoresho cya Perezida Evariste Ndayishimiye aho kuba umukozi w'Imana. Aho tuza kugaruka ku biriko biramuvugwaho, aho makuru adushikira yemeza ko ashobora no kugambanira CNDD-FDD nk'uko yagiye abigenza mu myaka yabanje, aho yagiye agambanira abamwizeye bakamushira mu mabanga, ndetse bakamukorera byinshi kugira ngo ashike aho ashitse uyu munsi. Amakuru ahari akaba yemeza ko Isidori Mbayahaga ashobora kuba ari gukorana n'igihugu c'umwanzi mu kinyegero. Ibi nabyo nyine tukaba turi buze kubigaruka ko mwidonido ry'aya makuru. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byonda ko kugira ngo ko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibiriko birabera mu nzego ndetse n'ibimenyetso bigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atari we ugifata ijambo rya nyuma, ndetse n'ibyerekana ko Ndikuriyo ashobora kuba umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027, reka tubanze tubabwire ibiriko biravugwa kuri Isidori Mbayahaga. Ikosa rya mbere rikomeye cyane CNDD-FDD ikora ni ryo kwizera abantu nk'aba. Ugusenyuka kunyu kuzazanana ahanyine. Imana yararemye abanyabwenge ica irema n'ibijuju bibona ku metero 2 gusa, ariko byo bikibaza ko bizi ubwenge kandi bibona kure. Bunyoni yari umwe mu ngufu mwari mufise, kandi yaruhiye cyane CNDD-FDD kuva mu ntango. Uyu munsi mwaramuvunditse igitega kandi atakintu mwerekanye c'ukuri azira, kandi wabigizemwo uruhara
uyu muntu arimwo ariwe Isidori Mbayahaga. Biragoye cyane umuganda w'inkwi kuwuvunagurira rimwe, ariko iyo uvunye rumwe basha zose urazimara kandi utababaye. Aho wizera iki kijujugu ni Mbayahaga, ni ukuri biraboneka neza ko kigiye guta mu manga CNDD-FDD. Abantu nk'aba bahemukira uruhande ruriya bakaza kuri uru ruhande bababwira amajambo asosa, namwe mukijajara ngo mwaronse inshuti. Abo ni abantu bo gutinya cyane. Biravuga ko Isidori Mbayahaga yaba ari mu mugambi wo gusenyura CNDD-FDD kamwe, ariko akabikora mu ruyeri rukomeye cyane, ndetse hakaba ari aba-CNDD-FDD batakomeye batanguye kumwikeka, aho atanguye gukorwaho iperereza, kuko bivuga ko yabakorana n'igihugu kimwe kibanyi, aho agiha amakuru yose agendanye n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, hanyuma akajya kumbonesha kure zitandukanye agituka, ariko mu by'ukuri mu kinyegero bakorana cyane. Ni amakuru tukibandanya gutohoza, nitumenya bishasha kuri ayo makuru ari kuvugwa kuri Isidori Mbayahaga, nabyo turabibashikiriza nk'uko bisanzwe tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Tugaruke ku bari kugenwa mu bibanza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bemeza ko Ndayishimiye atakuboko kunini ari kugeramo. Amakuru dufise ni uko Ndayishimiye ndetse n'ibihangange bagabuye, aho Ndayishimiye ashobora kugena umuntu umwe, ku rundi ruhande Ndikuriyo nawe akagena uwe muntu ashaka. Ibi byose biri kwigaragaza mu nzego zitandukanye, aho biboneka neza ko Ndayishimiye atagifise imbaraga nk'uko yamye. Venant Miburo niwe yahawe kurongora iperereza mu ntara nshasha ya Burunga. Imiryango iri mu gahinda mu Burundi kubera yahekuwe na Venant Miburo ntigira uko ingana. Aho yaciye hose yaranzwe n'ikibi. Igenwa rya Venant Miburo rivuguruza rwose amajambo y'ihumure Perezida Ndayishimiye yagerageje gukoresha inyuma y'ubusuma bw'amatora yo ku wa gatanu ukwezi kwa gatandatu 2025. Izina ry'ikibi: kuwa munani ukwezi kwa kane 2017, umushoferi wa Diocese Katolike y'Ingozi Pacifique Birikumana yari yiriwe mu ntara ya Gitega. Ku mugoroba aratahana ibisi ya Ekiriza ku mugwa mukuru Ingozi, hanyuma nawe arataha. Ari hafi yaho yaba yinjira akabare hafi isaha 3 arasohoka. Yagiye aje kwitegurira urugendo rwa bukeye, niho yafatwa n'imbonerakure zine zari muri vatiri Toyota TI yera y'iperereza rya Ngozi. Inyuma abarondeje Pacifique Birikumana bahamagaye telefoni yiwe hitaba umukozi wa Venant Miburo, avuga ko telefoni ayikuye mu mpuzu sebuja yamusigiye ngo amese. Kuva ubwo nta gakuru ka Pacifique Birikumana. Ku igenekerezo rya 22 Ndamukiza 2017 isaha 3 z'ijoro, umugabo akiri muto yamanutse hasi muri hoteli Alleluia y'Ingozi agira gusaba ifungurwa. Bugingo yicaye arindiriye ko bamuha imfungurwa, hinjiye abapolisi baramucakira, bagenda barakwega. Ako kanya nyine mu gisagara cya Bujumbura quartier Kigobe, hari umukenyezi w'imyaka 22 yari ahejeje kuronka message muri telefoni ivuga ngo sengera. Ageze arahamagara, ubwo nyine ya telefoni yayitabwe na Karuru ngo muntwaye hehe nakoze iki. Uyu muntu yaratabaje arabura gitabara. Bukeye ikiziga ciwe catowe muri komine Gashoho ku masanganizira ya Muyinga na Ngozi na Kirundo. Ikiziga caraboneka ko canigishijwe umugozi, cari kiryamye hasi hafi y'imodoka ya Honi Oscar Ntasano, Honorable Oscar Ntasano. Hejuru y'ikiziga hari plaque y'iyo modoka. Uwishe yari Lambert Bitangimana, umukozi w'iperereza ryo ku Kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Uwo munsi wose ku igenekerezo rya 24 Ndamukiza 2017 yari wumaze mu hoteli Alleluia, aho yari yazanywe na Majoro Noella Banyezako yari ajejwe perereza ku Kirimba. Yamuhaye ibihumbi 250 fabu ngo yirirwe arafungura ico yipfuza cose, ngo baraza kuganira ku mugoroba. Lambert Bitangimana ntiyamenye ko bayamuhaye ngo yiryohere asezere ubuzima bwo kwisi. Abamufashe bari abakozi b'iperereza rya Ngozi barongowe na Venant Miburo.
igipolisi cavuze ko Lambert Bitanyimana yishwe n'isanganya ry'imodoka. Nticavuze ingene iyo modoka yaciye inigisha umugozi Bitanyimana. Nticavuze ingene plaque yikuye ku modoka iza kuja hejuru y'ikiziga. Iminsi ibiri imbere yaho Lambert Bitanyimana yari yarakoreshejwe mu gutega umutego Honorable Oscar Ntasano, umutego watumye anyuruzwa ubutagigaruka kwa 20 ukwezi kwa 4 2017. Utu n'uturorero dubiri gusa twamabi akorwa na Venant Miburo. Hagati ya 2015 na 2018 intara ya Ngozi yagira kabiri mu Burundi mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Ngozi yakurikira igisagara ca Bujumbura. Umukuru w'iperereza muri iyo ntara yari Venant Miburo, n'umunyamabi bikomeye. Venant Miburo ninde? Venant Miburo avuka ku mutumba wa Gitwe, komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Yize amashuri yisumbuye kuri Esi do Bosco Ingozi, maze mu mwaka w'1995 igihe yari ageze mu mwaka wa 12 aja ku rugamba rwa CNDD FDD. Yarabaye cane mu ikambi y'impunzi ya Rukore. Abamuzi bavuga ko no ku rugamba yari umuntu atagira ikinya cyo kwica. Abo babana ku gatumba bavuga ko atashe iwabo atamubanyi yegera. Venant Miburo ntawe yari kwegera. Bose bamuzi nk'umuntu ateye ubwoba cyane. Venant Miburo afise ipeti rya koloneli mu gipolisi c'u Burundi. Aramaze gutwara iperereza mu ntara zitari nke z'igihugu: Ngozi, Cibitoki, Bubanza, Gitega, Cankuzo, Bujumbura, Rirare n'ahandi henshi. Aho yaciye hose havuzwe amabi ajanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kuboreza igufa abanyagihugu, kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abavyikekwa. Intara ya nyuma yahora akoreramwo ni Bujumbura Rirare. Muri 2024 na 2025 twarababwiye abo twamenye banyurujwe muri iyo ntara. Abo ni nka Vianney Bigirimana yakuwe mu Marambye kwa 11 na Mukiza 2024. Sheikha Seifa Ramadani yakuwe mu Marambye kwa 10 kwezi kwa 12 2024. Na Fideli Nkurembone yakuwe mu Marambya kwa 2 Ndamukiza 2025. Intara zine zihawe Venant Miburo: Rumonge, Bururi, Makamba na Rutana. Zimenye ko zitagiye koroherwa na gatoya. Umuyoboke wa Ndikuriyo. Venant Miburo azwi ko ari akadasohoka na Reverien Ndikuriyo be na Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahi. Mu Kirundo Venant Miburo ari mu murwi wa CNDD-FDD witwa ko ari uwa gihahi, uhurikiyemwo abitwa ko ari abo kwa Nkurunziza, bakunda kuba bahanganye n'abo kwa Colonel Anastase Manirambona. Bavuga ko ari abo begereye Ndayishimiye. Igenwa rya Venant Miburo muri Burunga rishobora kuba ryavuye cane kuri Ndikuriyo, ariko ubibazwa aguma ari umukuru w'igihugu abagena. Ariko nta bubasha agifiswe, niyo makuru turiko turakira. Inyuma y'ubusuma bw'amatora yo kuwa 20 yo kuwa 5 ukwezi kwa 6 2025, Perezida Ndayishimiye yagiye arahumuriza abantu ngo hariho impinduka izoba mu kugena abategetsi. Mama ngo ubu hazorabwa ubushobozi n'ubutore bw'umuntu, ngo nta migambwe izorabwa. Kugeza ubu abo agena bose ni CNDD-FDD, harimwo abazwi mu mabi atagira izina. Benshi mu Barundi bumvishe rigenwa ry'uyu mugabo bakubiswe n'inkuba ndetse bahura n'akaga gakomeye cyane kumva ari ugiye kubarongora. Ico sigaranye nuko Lambert Bitanyimana yakoreshejwe kunyuruza Oscar Ntasano, nawe aca ahabwa ingero bingana. Abakoreshwa mu bwicanyi bamenye ko nabo ariko bazicwa n'abakoresha, kuko umwicanyi ntagira umugenzi. Reka tubihe harageze igihe amarira Abarundi bariko bararira azashira, kandi ni hafi. Abarundi tugiye gutabarwa. Unira we yageze ati: muri iyi poste numvirije ngo wari arongoye pereza ku Kirimba kwa Nkurunziza, no kuvuga ko yakoze akazi yatumwe na shebuja ko kumesa Ntasano. None Nkurunziza nawe ari hehe? Nkurunziza yarakoresheje ingufu yarafise arahagarika umutima wa Ntasano n'abandi batagira igitigiri, ariko ntiyigeze yiyumvira
ko nawe urwo yaciriye abandi rwari rumurindiriye. Ese abiha guhagarika ubuzima bw'abandi babyigira ko iki? Ni ukuri nabo birabarindiriye kandi vuba na bwangu. Undi nawe agira ati hariho ikintu cantangaje canke nibaza ko gukora mu iperereza uba ukomeye, ahubwo nasanze uba uriko wikwegera imikoshi. Abantu bava Buyengero Rumongi baribuka umuntu bita Ntibaheke mperuka kumubona ari ku bitaro baramuciye ukuguru yarabyimbye mu kumeneka, n'uwo bita Benjamin nyine Mukabumburi wamenye 2015 Bujumbura ngo yakoze ibidakorwa, none ugiye kubaraba bose ubu ni bimuga gusa. Burya Imana ihora ihoze kabisa, nukuri bakoreshwa mu kuniga abantu ariko nabo ntibibigwa amahoro. Undi nawe yagize ati abarozi bose muri Burunga uwo mugome muzomuvugutire idawa ikwiye, niryaba rike naho niriri Tanzania muzojeyo na karengo imiti ikora ikoranye, azonyuruze umwe abakurikira azobazire. Burunga nimwasenyera ku mugozi umwe w'inkazonanirana. Nukuri birakomeye cyane, abarundi dukwiye kwitabara dukoresheje uburyo bwose bushoboka. Undi nawe yagize ati ndabye neza nsanga Uburundi Imana yabashize mu gihano, gica gihanirwa umwana w'imbeba. None Uburundi ko kubuvukamwo ari umuvumo, ugiye hanze kuronka visa bapfe kubona Burundi gusa uba usubijwe inyuma, kuko Uburundi butugeze ku rwego nta na hamwe tukizerwa. Nukuri turamaze guteza akajagari ahantu nka hose. Undi nawe yagize ati ababicanye ico mbona coza kirabadukura ko nuko abarundi bicabwenge boza barakorera mu runani kugira ngo twikure ko iyi ntwaro ya CNDD FDD igomeje gukorera ikibi abarundi. Undi nawe yagize ati uko nyine niko ibyo muri CFD bipanze, ikibi imbere iciza inyuma, ikinyoma imbere ukuri inyuma, inkozi z'ikibi imbere imvuga kuri no kwicwa, nuko bipanze muri uwo muzingi w'inkona. Basize ikibi imbere ariyo mana yabo, iciza bacita shetani. Nukuri birababaje ibiriko birakorwa n'aba badede baratumara. Uyu nugaragaza ko abadede bashize ikibi imbere. Undi nawe yagize ati nukuri atari impinduka nk'uyu kuba abahawe intara harimwo Bururi ni sawa, agiye gusubira ku ishuri. Hama ikindi nuko numvise hari abandi yanyuruje nyuma ya Ngozi, sino yari yakoze akazi neza. Utigute nta kuntu imbere yaba yarishe abantu ngo Bururi azabure kubica, gusa abanyabururi bazamwirenza nabo ntibakina. Nukuri birababaje cyane. Undi nawe yagize ati iyi si itubikiye byinshi burya, none azi ko ari gutegeka ariko ejo azaba ari kunigwa nk'uko ariko araniga